Mu ntumbero yo gutegura neza irima ry'agatasi ku mwaka w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021 kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2020 Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije afashijwe na bamwe mu bayobozi bakuru n'abayobozi hamwe n'abakozi bakora muri ubwo bushikiranganji yagirishije umwiherero abagoronome b'indimo bakorera mu makomine no mu ntara n'abakozi bakora mu ruganda Fomi ruhingura ifumbire mu Burundi hamwe n'abajejwe gushikiriza iyo fumbire ya Fomi abene gihugu. Aho ntitwokwibagira kandi n'abaserukira abarongo imigambi yo kuziganya no kuguranana imwe bita microfinance mu kinyamazuru nka Posita, FENAKOBU na limikashi. Intumbero nyamukuru kwari ukwitegura bihagije kugira ngo abarundi ntibazocererwe kurimira agatasi bitewe nuko ifumbire itabashikire ku gihe. Mu kiganiro Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije yahaye abanditsi n'amenyesha makuru avuga ati intumbero y'inama y'uwo munsi yari yo kurabira hamwe n'abafundi bo mu makomine ku ntara ingene twategura irima ry'agatasi. Murabona yuko hariko haregereza mu minsi imvura irashira hasi, imvura iramutse guye rero tuca dutangura kurima agatasi. Nukuvuga mwene gihugu wese atangura kurima agatasi. Rero turavye intumbero ya leta yuko tutazakugwiza umwimbu kugira ngo umwene gihugu wese aronke afungura hama kandi n'umufuko wigoro nk'amafaranga, bisaba yuko twitegura bikomeye haba kumurosa imbuto haba kumurosa ifumbire kugira ngo arime imbuto irobanuye aronka umwavu umwimbu nawo uca wiyongera. Rero ni muri iyo ntumbero nk'uko ndabibabwiye twakoraniye ngaha, mbese noneho twaciye duhamagara n'abajejwe ihinguriro Fomi kugira turabire hamwe aho kwegereza umwavu abene gihugu ubigeze. Duca duhamagara noneho n'abafise microfinance zaba za Copec canke za Posita abadufasha kugira ngo umwavu ushikira abene gihugu neza, kugira turabire hamwe intambamye zoba zihari kugira turabe tuzikure tuzitorere inyishu hakirikare ejo aho bukera umwene gihugu ntazarondera umwavu ngo awubure. Ni muri iyo ntumbero twaje ngaha kandi twabonye ko hari ibibazo bimwe twagerageje no kutorera inyishu. Ibi navyo tuzogerageza tubihanahana ku ivyiyumviro kugira ngo ejo bundi aho bukera umwene gihugu niyatangura kurima agatasi ntazagira ikibazo adasange ifumbire yamushikiriye ku mutumba yari. Twarabonye yuko mu minsi heze haragera haribonekezaho umwavu washikira bene gihugu utevye, noneho ugasanga hariho na ya matike yabo barayasigaranye kuko baragenda gutora umwavu bagasanga wabuze. Nico gituma muri mu nama y'uwo munsi twamagaye Fomi kugira batwemerere neza yuko ico kibazo kitazogaruka, umwavu uzoshikira bene gihugu kwiye. Muri ico gihe y'amabodasha yabo canke twadutike ntituzosira kuboneka, uzo bagafise wese azoronka umwavu. Yaba ku bantu rero byashitse utwo dutike bakaba kidufise batashoboye kuronka umwavu, tumvikanye neza yuko tugiye twakira tutwegeranye kugira ngo tubatunganirize. Hama n'ibindi byose byaba nk'ibiciro twumvikanye yuko mu minsi yavuba tugiye kubaha umuco kugira ngo ingora yose muri ico gisata itora umurongo. Ubuyobozi bukurikirana iki kibazo ku munsi mu bushikiranganji twabasavye yuko babikurikirana ku munsi kugira ngo habaye akagorana gatoyi tukamenya hakirikare ko tukorana n'abajejwe kugira ngo gatore inyishu. Akandi kamo twagateye Fomi kugira ngo byukuri barabe yuko umwavu bariko barakora ukwiye kugira ngo umwene gihugu wese w'Uburundi akeneye umwavu ntazosubira kugira ibibazo. Hanyuma kandi turasaba yuko kuko kugira uwo mwavu ushikira bene gihugu hariho ama microfinance zaba Posita canke na Copec bafisemo uruhara kugira ngo umwene gihugu ari amafaranga muri Posita na Copec. Twasavye yuko botworohereza bagereza korohereza bene gihugu kuko urasanga umwene gihugu agiye kureha amafaranga ugasanga umukozi wa Posita canke wa Copec hari ukuntu bikwisamaza canke kunebwa ugasanga ntibaborohereje. Twabasavye nabo nyene ko bakurikirana twageze amahirwe haza abayobozi babo bakuru, twasavye ko bakurikirana abakozi babo kugira ngo ivyo bibazo ntibize bisubira. Umuyobozi ajejwe ubudandaji mu ruganda Fomi mu kiganiro yahaye igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije avuga ko ibibazo bijanye n'ifumbire tugiye kubisezerera mu Burundi. Cyo kwizina nitwa Nikuri Ejide
nk'abandi umuyobozi ajejwe ubudandaji mu ihinguriro Fomi rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu. Egome unye turiko turiruka nibihe kandi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi aje kugishira inama abajejwe uburimyi mu ntara no mu makomine kugira ngo barabire hamwe ingene imyiteguro y'ikiragenda mbega mwebwe ko ari mwebwe mujejwe gushikiriza ifumbire abene gihugu mubona byifashe gute integuro muyigejeje he? Integuro yo kwegereza ifumbire abene gihugu turiko turayegereza kure nkuko mwumvise yuko ifumbire imaze gushika mu ntara zose ndetse mu ntara zimwe mwumvise yuko ifumbire imaze gushika mu mazone ahitari bwashikeyo naho guhera ku munsi w'ejo tuzobandanya tuyegereza abene gihugu ku buryo twifuza yuko irima ry'agatasi yogera abene gihugu ifumbire bayifise mu mihana iwabo. Nibyo hangiro twihaye. Hariko haravugangwa yuko ahantu hamwe kumbure nk'amazone amwamwe bishoboka yuko iyo fumbire itoba irashikayo mwebwe muriko mukora gute kugira ngo narijya tubona ikirere gisa nuko kitwereka ko imvura yo biri hafi muriko mugerageza gukora gute kugira ngo aho itaraboneka mu mazone ishoboye kuzoba yashitseyo? Nkuko mwumvise yuko hari ikibazo dufise kijanye n'ibiharuro abene gihugu basavye muri zone imwe ariko twumvise yuko vuba na vuba bagiye kubiduhereza aho itari bwashike guhera ku munsi w'ejo nabivuze no mu nama twebwe mu misi 4 canke 5 ifumbire ibiri ku mugwa mukuru w'intara iba yamaze gushika mu mazone. Iyo myidogo rero yuko itarashika mu mazone amwe nuko hari ibiharuro ubushikiranganji butari bwaduhe nkuko namwe mwavyumvise hamwe bo biduha tukamenya abasavye umwavu vy'ukuri twacha tubashira ningoga kuko ivyo turiko turagira ubu turiko turitanga kugira ngo abene igihugu bashishikare kuri haba ajya amafaranga yibanze babona yuko ifumbire ikirashika n'imiburi basi ku mugwa mukuru ya makomine ariho gushikana mu mazone tumaze kuronka ibiharuro nyezi na vy'abasavye umwavu mu mwanya muto cyane kuko twebwe ifumbire kugira ngo ishike mu mazone sito tuyishikanayo duhakazi abajejwe transport akaba rero bayishikanayo tukabahemba bahejeje urumva yuko bitegeze kunyara kuko nabo bakeneye yuko baronka agaciro kabute kabo. Ego byavuzwe kandi yuko usanga hamwe hariho ifumbire usanga zitaboneka ndavuga ubwoko bw'ifumbire usanga zitashoboye kwashika hariho ifumbire bavuga nk'abagara totahaza ugasanga habonetse imbura vyonyene mbega ico kibazo cyo bakiriko kiratorerwa umuti ku rwego rw'uruganda Fomi cyo bakiriko kiratorerwa umuti kugira ngo utwo tunenge ntidusubire kwibonekeza kuri rino riba. Ico kibazo turiko turagifashanya n'ubushikiranganje bw'Uburimyi n'Ubworozi n'ibidukikije nkuko twabibabwiye uruganda Fomi rwarandikiye umushikiranganje rumusaba ko yoduha uburenganzira bwo gutanga ijya fumbire yari isanzwe itangwa irena kase mu kibanza cyabagara na totaza. Rero hamwe tworonka Inyishu ejo canke hirya yejo iduha ubwo burenganzira kuko no mu masezo aheruka niko vyagenze twebwe iyo fumbire turayifise ariko turavye umwanya dusigaranye tukaraba n'ikiringo gisigaye tukongera tukaraba n'abantu basavye imbura cyo tubona yuko uruganda guhava rucerwa rugacereza abarimyi cyo gituma tubaze kuronka ubwo burenganzira naho guhera ku munsi wa mbere iyo irena kasere turayifise mu mastoki Bujumbura tuja tuyidugana kugira ngo nimba turungitse imbura mu zone kanaka twamaze kumenya n'ibiharuro vyo ibiharuro abene gihugu basavye gace tubirenza ko ariko iyo turiko turakora ivyo gutomboza ndiko ndavuga tubikora kurimbura kuko isabwa ku rugero rwo hejuru ariko iyo bagarasha totaza isabwa ku rugero ruto bizotugora gutomboza nico gituma dushaka yuko baduha ibiharuro nyezina ibiharuro vy'abasavye iyo fumbire yabagarana totaza kugira ngo cyo tuyirenza ko twamaze kumenya ibiharuro nyezina kurimbura so tugiye kugira ngo duce dutwara pourcentage zo bisigaye. Mbega abene gihugu bomenya ibiciro kumbure ifumbire igiye gutangwa ko vyari byo bamenyereye canke hoba hari byo bavyahindutse? Ikibazo c'ibiciro ni ikibazo c'ubushikiranganje nibaza yuko vuba ubushikiranganje bugiye kubamenyesha ibiciro bishasha kuko twebwe dufitanye amasezerano n'ubushikiranganje ariko kubijanye n'amahera abene gihugu bazabarariha ico ubushikiranganje mwavyumvise yuko bagiye kwicara hamwe ababijejwe kugira ngo bashikirize ibiharuro bishasha vy'ifumbire ngene zo gurishwa muri rima ry'agatasi mu misi igiye kuza.
Mbega murabona yuko uruganda rwanyu Fomi rufise uburyo bukwiye bwo gukora ifumbire ku rugero abenegihugu bayifuza ku buryo kumbure tazogera igihe muvuga muti kumbure ifumbire irakenye, murabona yuko uburyo mufise bwo kwihingura buhumuriza abenegihugu ko ifumbire Fomi idashobora gukena? Ku bijanye n'ubuhinga bw'uruganda Fomi, twebwe kubitwerekeye kujanye no guhingura, twahora dukoresha uruganda ruhingura itoni 210 ku munsi, ariko twaraye dutanguye gukoresha uruganda rushasha ruhingura itoni 500 ku munsi. Rero ububasha bw'ugo ruganda burahari, tugasaba yuko leta y'u Burundi yoshikara kudufata mu mugongo mu bijanye no kuturonsa amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho mu biva hanze. Ivyo hamwe dufashanije na leta y'u Burundi, mubushikiranganji bugashikara kudufata mu mugongo, inzego zose zikenewe zikadushigikira kugira ngo turonke ivyo tudafise. Turabijeje yuko uruganda dusigaye dufise ruzohingura ifumbire ikoreshwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukazoronka n'akajya gukora ifumbire izoshogwa hanze kugira ngo turonke amafaranga y'agaciro igihugu cy'u Burundi gisanzwe gikeneye. Ego bati haraho kumbure bajya mujeza tanga ifumbire ku rwego rw'intara ari bo bajejwe kwishikiriza abenegihugu mu mazone, bateraho biyorohereza ugasanga kumbure bayishira kwibarabara haboroheye. Ivyo byo hari ico mugiye kubikosorako? Ico mu kugikosora ni cya kibazo nashikiriza kijanye n'ibiharuro bizotangwa muri zone imwe yose. Hamwe mwo duhivyo biharuro nta kwiyoroza kuko bajya nabo bashikara ifumbire mu mazone, dufitaniye amasezerano yuko bakurikiza urutonde twebwe tubahaye. Ubwo rutonde kugira ngo turubahe natwe ruzova mu bushikiranganji busanzwe mu kukira. Hamwe rujya rutonde twasavye mwo ruturonsa hariho amakosa mwamwe atosubira kuboneka. Kujya suku yorohereza tugira tutireka aho basanzwe barihira kuri Posita kuri kopeke twashire nyinshi kuko bose bazoza kuriha baca bagenda bayitwaye. Hariya naho twashirayo inusu yo twashize kuri komine nitatonema wavyumvise. Ariko rujya rutonde hamwe goboneka nkuko vyahora, imyidogo yo kudashikana ku mazone ahaca nkariya izo bigabanutse. Ubu rero tuyizere ko mu gihugu ifumbire Fomi itazosura kwigera ikina na rimwe. Twebwe kubitwerekeye ahubwo dushaka yuko ifumbire Fomi yama iriho kujya kwibijobwa vya bararudikera. Urabona ko ubona vyonye ntaraho bikena. Niryo hangiro dufise yuko ahubwo tugiye guhimiriza abadistributere yuko bo kubaka amahangare yagutse kugira ngo ifumbire tuyibahe atavuga ngo ni yagatasi cyangwa ni impeshi gusa, ahubwo nk'iy'umwaka kugira ngo ikibazo cy'ifumbire tugisezerere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku kijanye n'imbuto zirobanuye, Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije avuga ko ubwo bushikiranganji buriko bukora butiziganya kugira ngo abene gihugu baronke imbuto zirobanuye zikwiye, atari ku bigori gusa ariko no ku bindi biterwa, gutyo umwimbu wiyongere mu gihugu cy'u Burundi. Mu ntumbero yuko tugwiza umwimbu, hariho yuko turima imbuto zirobanuye nkuko nabivuze kandi zikarimwa ahantu hiyaguye. Ivyo rero twatanguye turahera ku kigori. Ubu rero hari ubundi bushakashatsi haba ku biharage haba no ku bindi biterwa kugira ngo hategwe imbuto zirobanuye kandi zimbuka. Ibyo twabitanguye ku kigori nibaze no ku bindi biterwa tugiye kubikora. Umuyobozi ajejwe ibiterwa mu bushikiranganji bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije Ndayikengurukiye Medare avuga ko muri kano gatasi twimirije atakibazo c'imbuto zirobanuye kizohaba kuko imyiteguro ari myiza ku kijanye n'imbuto. Natebwe muri inama Umunyamabanga ntayegayezwa ahejeje kugirisha abakozi batandukanye bo mu bushikiranganji iraturaba cane kuko na cyane biraba igisata cacu kuko mu kugwiza umwimbu muri agatasi twariteguye cyane, tukaba tuzokorera hanini ku biterwa by'ibigori, ku giterwa c'ibiraya, ku giterwa c'umuceri n'ibiraya. Muri ivyo rero cyane tuzokorera ku bigo bishika 6 binini byo ku rwego rw'igihugu n'ibigo bigereranye mu ntara zose. Muri ivyo bigo 6 tuzorima umuceri mu kiyaya c'imbo, turime ibiraya, turime ibigori, turime n'ibiharage.
muri ivyo bigo bikuru bizotuma umwimbu wongerekana ku buryo atanzara izoba ikivugwa mu gihugu. Egome mbega ko muri ko muravuga ivyo mutegekanya gukorana gute n'ibiro by'intara bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije kugira ngo iyo migambi ishobore kuranguka? Kugira iyo migambi ishoboke ntiyoranguka tutari kumwe n'abarongoye ibiro by'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara. Dutegerezwa gukorera hamwe twunze ubumwe kugira badufashe kwigisha abenegihugu batahure kurima imbuto zirobanuye kandi badufashe gukurikirana iyo mirima y'akarorero ya kijambere izoba iri mu gihugu cyose. Egome mbega muravye kuko gushikuno munsi abenegihugu bariko barashima ubwoko bw'ibigori vya kijambere bita hybride mu kinofunofu, bariko barashima ingene bwimbuka. Kuri kano gatasi murategekanya ko imbuto z'ibigori vya kijambere zishobora gushikirizwa abenegihugu? Ego cyane gose. Imbuto hybride twarabonye yuko abenegihugu bayitayeho bivaye n'ukungene vyimbuka cyane. Nubabwira yuko mbere muri imisi havuba cyane bigiye kwegera mu mastoke y'intara mbere bishike no mu makomine kugira abenegihugu bashobore kuronka iyo mbuto y'akarorero bitabavunye. Muramenyereye yuko abenegihugu biwacu ari abantu bakunze kwibikira kabuto, ariko kumbure batugira bati ijya mbuto muba mwabahaye si iyo kubika. Mbega mwobasigurira igituma muvuga muti ijya mbuto baba bahejeje kwimbura ntiboyibikira ko hari nk'abo usanga barayishimye bakavuga ngo boyibika? Abanyagihugu twarasiguriye bihagije, baramaze kumenyera cyane ijya mbuto, barazi neza yuko iyo yibitse ko imbuto itimbuka nk'uko babitegekanije. Baramaze kumenyera rero yuko hageze irima ry'ibigori bagura imbuto nshasha. Ivyo nta makina tugifise kuko abanyagihugu bose baramaze kumenyera yuko ijya mbuto igihe cyose bakeneye kwirima bagura imbuto nshasha. Kiretse noneho mu bisanzwe umurimyi wese ategeza kugura imbuto irobanuye kugira ashobore kugira umwimbo kwiye, kuko murazi neza yuko imbuto itewe niyo imera. Bisigura ko umunyagihugu ubu aramaze gutahura akamaro ko kugura imbuto irobanuye, arico gituma atamakenga dufise kuri yuko bavabika imbuto kuri bijya bigori bimbuye. Barazi yuko atamwimbo boronka nk'uwo barose hambere. Murategekanya kuri kano gatasi gukorana n'abagwiza mbuto bakwirakwiriye hirya no hino mu ntara? Ico nico gikorwa ca misi yose. N'ubu turategekanya inama y'abagwiza mbuto bose kugira badufashe kugwiza imbuto, kugira abenegihugu bose bakeneye imbuto irobanuye bayironke hafi batarinze kugira urugendo rubavuna, bigatuma barima imbuto nziza. Nakahe kamo none muteye abenegihugu kuri no rima rya kano gatasi? Hari nk'abantu bagitinya kugura imbuto birobanuye birazimvye, muravye akarusho kayo kuruko kayo, mutera kama kahe abarimyi bije kuri gatasi? Tubatera kamo yuko abarimyi bose bokwijukira kurima imbuto irobanuye, duhereye ku bigori bakatera ibigori bishasha, ivyo bita mu kinofinofu maïs hybride, kuko vyarekanye neza yuko umwimbu wikuba incuro 4 cyangwa 5 ku muntu yabirimye neza. Kiretse no kubindi yaba ibiharage cyangwa ibiraya, vyarigaragaje yuko umurimyi wa kijambere ashoboye kugura imbuto irobanuye agira umwimbu mwiza cyane urushije incuro zirenga 2 gusumba uwo yahora aronka. Murakoze.